ndavuga ibintu bikeya ntasesenguye kugira ngo nkure abantu mu muteto n'urujijo. Icya mbere, kugira ngo jenoside ishoboke nuko leta igiramo uruhare. Ibyo twarabibonye, tuzi uko abategetsi bahagaze ari mu Burundi ari no hakurya. Nagira ngo mbabwire ko disikuru zabo zigaragaza ko umugambi wanogejwe, kandi nibutse ko imiryango mpuzamahanga irahari ntacyo yamagana. Icyo yamagana ni uruhande rwa M23 AFC bavuga ko iriho irigarurira uduce. Mwibuke mu Rwanda ubwo babwiraga Perezida Kagame bagiye gufata Kigali, nimuramuka mufashe Kigali nta mututsi muzasanga mu Rwanda. Ntabwo nsesengura, nta nubwo mfite umwanya wo gusesengura uwo ari we wese, nagira ngo nkure abantu mu miteto barimo. Ibintu bifite ubundi buryo byateguwe kandi umugambi urajya mu buryo. Icya kabiri mbabwira, ntabwo nibwira ko abantu bakwiye kureba iyi message yahaye uw'abanyamurenge ngo bumve ko ari abanyamurenge. No way. Iyi message irahabwa umututsi aho ava akagera, yaba ari uwo mu Rwanda, yaba ari uwo muri Congo, yaba ari uwo mu Burundi. Icyo bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo ufashe umunyamurenge asa n'abandi batutsi bahandi aho hose mvuze. Ni ukuvuga wishe umunyamurenge uramuhuza na wa mututsi wese uri i Burundi cyangwa uri muri Congo aho ariho hose. So abantu babyumve mu buryo bukangutse cyane kurenza. Nababwiye ngo sinsesengura, ndabaha gusa ibintu bifatika. Muri etape rero za jenoside, abantu babanza kugaragaza yuko aribo bari menasi kugira ngo nibajya kurwana barwane bitabara. Ikindi kuzana population yose kugira ngo ibe involved, niyo population nayo ikwiye kubimenya ko leta izabivamo ivuge ko ari guerre civile. Ibyo twarabibonye kuri jenoside zose zabaye. So abantu kumva rero ari ibintu bisanzwe, je numvise ngiye ubwoba, nicyo cyatumye nakijambo ubundi nari gukurikira nkicecekera. Reka mbibutse ko mu Rwanda muri 1994 hari abantu bashoraga no guhunga kuva muri 1992 na gatatu, kuko ibimenyetso byo byari byaratangiye. Bisha abantu mu Bugesera, bisha abantu Rukumberi, bisha abantu Kibirira, ariko abantu bakavuga mu bupfayo ngo buteye ubwoba ngo ariko bazatwica koko bwose batumare. Bakibuka 59 ko abantu bashoboye escapinga ibintu nk'ibyo ngibyo muri kimiteto. Ikindi ndibwongere gusubizaho, numvise nta munyarwanda wakivuze. Mwumva ko ari perezida w'u Burundi, ari perezida wa Congo, bavuga ko nta kibazo bafitanye n'abanyarwanda, ko ikibazo bagifitanye na Perezida Kagame. That's not true. Ntabwo wagirana ikibazo na perezida wacu twatoye utagifitanye natwe. Ikibazo bafitanye n'abanyarwanda bose n'abakunda Perezida Kagame. Kandi ibi bikwiye kumvikana ko ubwo buryo bwo gutandukanya abantu kugira ngo bashobore kwica umwe umwe ni ikintu gikomeye cyane. Nagira ngo mbashimire, murakoze mwisesengurire. Je ni impuruza nshimira Godfather na mugenzi we wa co-host. Ikindi nuko abantu bava mu mikino mukamenya yuko ubu deja barabarega ko ari mwe mugiye kwica kugira ngo mwicwe. Murakoze. Urakoze cyane Paul. Wilson, natongeraho cyangwa Godfather twafata El Shanto and then the best. Yes, gato mu bijabo sinzi ngira ushobora kuba wanyumvise nabi. Sinavuze ko bagiye guhinga mu nkambi z'impunzi barimo. Urabizi uburyo impunzi zibaho mostly muri Afrika, amafaranga donc uko bazigaburira uko zibayeho. So hariho rero abahora basohoka bakagenda bagahinga bagaca amafaranga kugira ngo bakomeze kubaho. Ubu rero nibyo abanyamurenge inkambi barimo tuhuriyeho n'ayandi moko, ariko abanyamurenge ntabwo bajya bahinga. Ibyo byo ndabizi, ahubwo yagira yapfa. Ibyo byo tubiziranyeho kandi si topic twafata abandi, wenda tutaje kudeva ikiganiro. Nta munyamurenge ushobora kuja guhingira umurundi. Urakoze. Ni jewe? El Shanto, yes. Ya, nabasuhuje mu bijabo na Wilson na Godfather. Je ndumva yuko icyo ngiye kuvuga ndatangamo na solution uko ibintu byokorwa.
hari ikintu Perezida Kagame yamavuga ngo information iyo ari yo yose umuntu ntayitware, nta information iba ntonya, information yose ntayitware minenegwe ntayitege minenegwa icyo ushobora gukiza cyangwa kikwica. So urumva rero ntagire abantu bayiminimiza iyi message. Ikintu gihari rero je numvise izo audio i Burundi hari ikintu cy'ubwoba icambere. Ica kabiri aba i Burundi barazi yuko kubera bishoye muri ya ntambara yo muri Kongo bariko barabona ko consequence ishobora kubashika. Ese atari kuvuga sibo sindi kumumva urumva. So barabona ni utari kumwumva ni the best karamanuka basikamanuka manuka none se utari kumwumva kuri indorerezi tumuka manuka ugaruke komeza shaka. So hari ikintu cy'ubwoba kubera bisanze barishize muri iriya ntambara yo muri Kongo kandi babona ko bari aba M23 bariko barabegera. So bafise hari ikintu cy'ubwoba ari guverinoma yagiye muri iriya ntambara. Ica kabiri hari politiki ya primitivity, I'm sorry to say. Gute twebwe bariko baratubwira ni nkuko bariko barahuza mugire gutya bariko baduha amateka umengo tugiye mu ntambara, ariko leta y'u Rwanda iriko irabwira abantu bawo mujyame musinzire, security yanyu iri assured. Murumva difference hari kabisa. Kuri frontier Goma ubu irifungura kuva 6 o'clock gushika 4 z'ijoro. Abakongomani barinjira bagasohoka, nta mburu zihari ngo kandi aribo bafitanye ibibazo kugira babwire abakongomani bariko barinjira muri Kigali ngo mugire gutya ngo mubarabe neza ngo ugire iki. Ariko twebwe leta ya mu Burundi bariko babwira abantu ati musope n'abantu binjiye mugire iki. Iya politiki ya primitivite kabisa Perezida Kagame yavuze niyo turiko turasubisa mu Burundi. Rero ikintu gihari Godfather ugenda urabe tweet ya shaka kuguha rero nkubwire yuko i Burundi ibi bintu babishizemwo aba influencers n'aba influencers. Ugenda urabe muri umwanya na wiso agenda birabe urabe tweet ya Simbizi Semavumba, muramuzi sivyo? Simbizi Semavumba wiso wo baramuzi, ni umu influencer w'i Burundi ari ku ngambo ya Sendede, ni umuntu akurikirwa cyane, ni umu entertainer, ari muri rizira groupe za Nkabare Nerinati, umuntu Bujumbura bose baramuzi. Kuri tweet ya tweetinze yavuze ngo mwese mugende mwirabe ngo kuva nanga agambaniye abanyekongo inzu i Bujumbura zaciye zizimba kubera abanyekongo batanga amahera menshi atakazi bafise i Bujumbura. Harakwiye rusansuma. Godfather i Burundi iyo bakubwiye ngo harakwiye rusansuma rukugwa n'imbonera kure mu nshere. Harakwiye rusansuma yimbitse kubuzi abanyekongo bakora kugira ngo barihe inzu amahera inzu zizimvye. Ngo babagirire rusansuma ngo ntituzosange aca bishira muri magistrate ngo ntituzosange tubitsa abahungu bananga n'abatutsi. Abo niyo politiki ya primitivite Kagame avuze. Ntuzenya uriya mujama wawe Godfather Nerinati habaye hari amantu uzenya ama Instagram live amazi misaba, hari ibintu byinshi biriko biraho ma TikTok. Yaragiye afata umukobwa w'umu YouTuber akomeye nawe Bujumbura afise YouTube yitwa Siren Vibes, yitwa Hozi. Aragenda baramutanga yuko kubera mama wi Murundi kazi, mama we n'Umurwandezi. Urumva ibyo narabibonye ya urumva aragenda baramutanga yuko n'umuspy wa Kagame, umukobwa abantu bamugendaho. Noneho abantu bamuhanura baramubwira ati rero ibi bintu shaka kukwereka ingene information yose ntuyifate à la légère. Umukobwa ataragenda aragenda kuri ntuze zose ku macano menshi aravuga ati hariho abantu bari nyuma y'ibi bintu
bariko baranyagiriza yuko jewe ndi umuspayi kubera mfise mama wanje w'umurwandezi hakagira ikintu na kimwe kimbako arahuruza ibintu vyiwe bigenda viral mu Bujumbura kugira ngo ariko abakohost iyo umuginga nk'uyu nguyu yazamutse akaza tuzana nk'ibintu disipati binga kuri uhita umutumura ngo niba ari mu juice ufite idarapo rya RPF uhita utumura kabutinde komeza shaka urumva rero ikintu nashatse kuvuga ngaho no kuvuga yuko wewe information ntiyayishatse kwitwara à la légère yayifashe ko iri serious bafashe umukobwa afise n'abana babiri bamufashe kubera yitwa ko afise mama wiwe umurwandezi kandi wabo i Burundi akorera i Burundi n'umuntu afise YouTube ikurikiranwa cyane nabo bategetsi b'u Burundi nabo baravita kuri channel yiwe kubera bagiye muri izi ngorane barimo bagaca bamushira ku ico kintu ko ari umuspayi waravuga ati rero ibi bintu jewe sinshaka kubifata nkuko ari akantu gato arahuruza ama YouTube yose aragenda aravuga ibintu ko bimeze ivyo rero nivyo nashatse kugaruka yuko information ntibantu ucu kompara niyo ya Neranet niba yamaze kumwishyira mara mu mesa ejo amazimisi abivuga agenda mu macano menshi abivuga ivyo bintu Nerinat ejo acaragenda aragira Instagram live yarimo abantu barenga 500 aravuga ngo mbese arabishimangira ngo azana ibintu vy'amoko vy'ibiki urumva rero iya politiki ya primitivite tuvuga ufasha ibintu politiki hari mu gihugu ucishiramo aba influencer bakakomeza urwango rero ikintu nk'iki rero baciye bazanamo ngo musaka abantu ngo nimuze usanga abahungu bananga batwinjiriye ibujumbura gusaka barumata bo babwira canke bawiso nikaye dufise n'amakaye muri quartier rero ushaka kukwica bamenya naha gusanga je solution notanga nuko community y'abanyamurenge iri mu Rwanda ifise ababaserukira bagenda ico kirego ivyo bihuha biko biravugwa information ntibayitore nk'igihuha bayifate ko ari serie bagende begera inzego zibakuriye bababwira ati twebwe umutekano wacu ushobora kubangamirwa kubera benshi baba mu makande refugee n'abataba mu makande refugee baba mu makartier n'abantu bazinanye abanyamurenge kandi usanga babana hamwe bagende begera inzego ziri babwira ati twebwe ibi bintu ntavyo turimo kandi barabizi ko batabirimo ariko kubera biriko biravugwa twege mu security yacu mu making sure ko muyirabira hafi niyo solution ihari nayo handi Burundi abarundi ngaha barabizi iyo hagize ibintu nk'ibi umusenegale bamwita ko ari umututsi umukongomani bakwitwa ko ari umuhutu bagafata n'amandi makabira umuzungu bakamurabira gutyo i Burundi niko bimeze ntibaza kuraba ngo umunyamurenge ngenda ku musozero niyo solution ariko ndatanga en fait ntibafate information bayifate ko araje ndakubwiye ko uyohozi yaranse kuyifata ko ari information ntonya arahuruza kandi wari mu gihugu kandi ari umurundi kazi so niyo nico nashatse kuvuga begera amasosiyasiyo yabo babwire leta ko ibacungera umutekano rero mbari ico thank you so much mbere yuko dukomeza Wilson urahari ndahari mbabarira unsomere iriya Kate okay yego mu ntega amatwi mwumve iyi nyandiko iravuga ngo sherami ibi bintu ntimubifate minenegwe jewe nijoro nariyumviye mu matwi yanje umukuru w'imbonerakure ari kuri telefone ariko avugana n'imbonerakure yindi amubaza ngo hiyi wanyu muri side ngo mwaramaze gupanga akarere ngo twebwe ingo zose tuzifise ku ntonde nta numwe azoducika ngo Kagame azoze akabane turabe abo avuga ngo batazamucika ari bantu ki nibande bisobanuye nukuvuga barakoze intonde kuko mu Burundi inzu zose ziranditswe abakuru b'amakartier barabahaye amakaye bandikamwo buri nzu yose n'abantu babamo
izina rya Yesu So, aha hama ikibabaje nuko iyo mbonerakure ari umuganga yirirwa aravura abantu ngaha Ingozi. Rero nshuti zacu mubimenye ko ibi bintu byarateguwe, tumenye kwibako. kwibako nuku Kwibako ni nko kwimenya. kwimenya turashize Hama ongera usubiremo iyindi nawe message yaranditse ati story ya distribution de machete iyishyize mu gasho wa mujournaliste Sandra j'ai une visiteuse aba hajya bon bafuze aho hantu yambwiye ko imbonerakure bazihaye amabayonete monstre jare zimwe za Rambo je suppose kuko yambwiye ko uwo yayisanganye shewi ngo ntaho yari bwayibone ngo yo kuzokora hageze. mana yanjye Mungu wangu komeza utange ijambo komeza utange ijambo ninde uza gukurikira Uwakurikira nibaza ko yari the best. the best hanyuma Roma ataraza nyuma Roma amasaha ari mu bana niyo mpamvu araza akagenda thank you kumijambo Godfather uzaze worohera abantu kabisa ukazubwira abantu batuye kabisa nagari byo kure umva nkubwira ikintu kimwe uretse nkubwire bimwe ntabwo umva the best ntabwo umuntu ushobora kuza imbere y'abantu 500 urimo kunyumva numva isafuriya iri guhonda numva amahoni y'imodoka ntabwo ibintu byo kujya mufata space abantu ntibazihereze valere ifite ntimuhereze agaciro umuntu akaza kutuvanga n'indi mirimo ibyo ntabwo iwanjye bikora ndagutumura no sometimes mugomba gufata niba twanditse space ukavuga ko ari impuruza umuntu akaza kudufatanya n'akazi k'igikoni cyangwa n'utundi turimo ntabwo iwanjye bikora ugomba gufata space ukayiha uburemere ukayiha agaciro n'ibiri kuvugirwamo ariko iyo wafashe space ukumva ngo nahantu h'uruganiriro umuntu akaza akadufatanya n'ibyo kurya mu kanwa no ndagutumura ukamanza ugahereza space agaciro s'il te plaît manzu nyumve ntabwo niwe ndi kubwira utumye unkoze mu mutwe reka mbwira undi muntu uri muri space hano hasi niba turi aha ngaha ntabwo turi imburamukoro kuko abantu babitekereza niba twafashe space nk'iyi ngiyi reka abantu bahereze valere iyi platform ibivugiwemo ntiwumve ko bifatemo inenebo turi kuvuga ku buzima bw'abantu my friend turi kuvuga ku buzima bw'abantu umuntu rero ukaza kumva ibintu biri reka umuntu ugomba kureka ibindi urimo ukagira concentre ku gitekerezo ugiye kuduha niyo mpamvu ngiye space zanjye niba uyizamutsemo tandukanya space ngira space zirengenye ngira space ya Team No Sleep advocacy space nkingi abantu batagira mu bitekerezo n'izindi please abantu bagomba kumenya igihe cyo kuvuga n'ibyo kuvuga nuvuga nkumva nawe ufite ibintu uri kutuvanga nabyo ndakumanura tanye igitekerezo nta masafuriya agenda mu cyumba uri kujeneraliza nabwiye abantu bose nuko wumvishe ngo byakubangamiye kubera abona amanuye n'undi wari we wese hano yewe n'imanu ntabwo wamanuye kabisa icyo cyo n'imanuye kuko ntabwo numvaga uri kuvuga nta masafuriya kabisa ifa pa generalize icyo nakubwira umuntu ari gutera induru ari kuvuga space yawe ifa Roma atafata ijambo twagiye thank you bon ndabaramukije Godfather uho kudufata mu mugongo kuri aduhurura anabri guhurura umva ndababwiye ikintu kimwe ndabinginze mureke kuntwenza ukuntu muvuga Send David nkuko umenga n'ubwa mbere muyumvise je ne sais pas où ivuye biratangaje hama ukuntu sinzi ko ni atwe mukuru wanje Chante avuga ngo ngo urumva ngo abanyamurenge bahe umunyamurenge ariko atambuka ibujumbura mwibarabara bamenya gute ko umunyamurenge iyo bavuze umunyamurenge ntibavuze umunyamurenge nyamurenge bavuga umuntu wese afite isuri y'abatutsi ibyo bintu mureke kubita hirya no hino mugira utuntu twa zigzag ntabyo dutwagwa n'imbonerakure ngo aba influence uriya muntu n'umu influence ya influence gende ya influence ibiki n'intera hamwe wumvise amajambo mva mu karo n'intera hamwe nuwo number one Rinat number iki numvise nabonye akantu kaka video yashyizeho cyose namenye ko ariho ko John hano wonzi uwo uriya mugore
imvugo bavuga wa mugore b'Amerika muramuzi wa mugore wari interamakazi 94 b'Amerika nizo mvugo bavuga nimureke kuba en fait mwe murorosha ibintu mukumva yuko muguma muri equilibrisme mukumva ko mu bintu byo guhohosha nko guhohosha byo guhuhwa imbeba guhoho bana guhoho baba gute guhohota ushishitira voilà mureke ivyo bintu nimushireho izina ku kintu kuko kirabaho kiriho bari abantu twibogwa nabo ni abitanye ntabwo bari hajye ngo baje ngo gukiza igihugu cy'u Burundi iyo batanga message ngo batanze ama message chanzo zo ngo ngurumva ngo baduhamagara ngo kugwana wewe urimo muhaye message nurimwo uri kurishamo ku nguvu nturimwo abo bahaye message barazizi ni interamwe zabo nibajye abantu imbonera kure c'est pas toi reka kwishira mu mutwe ngo nabo mu Barundi bavuga ngurimwo wewe urimo abo bantu bavuga ngo uri umunyamurenge kuko umunyamurenge ari mu Burundi ari kumwe n'umututu w'umurundi bari kwatanka mibaraba wowe ushaka kunyereka difference ukambwira ngo ujye n'umunyamurenge ujye n'umurundi impossible nukujijisha abantu urumva abo banyamurenge batwaye iki ntacyo batwaye est-ce mu gihugu cy'umundi abanyamurenge gusa pas du tout 1993 ntibica abatutsi barundi gusa barica n'abanyarwanda b'abatutsi barica abanyamurenge b'abatutsi abantu b'abanyamurenge ngaca abanyarwanda baba mu Burundi barabizi ko abantu bapfuye 1993 babahorike nubwo nayo masura avuga ngo asa n'abatutsi biki nukuvuga ngo umuntu ari tage arazi mureke kuza nganya mudusubirira ibintu muvuga ibi bifaransa ngo primitive ya vuga ati bafise ingenga bitekerezo ya genocide kurandura ubwoko bw'abatutsi point kugira abantu bavyumve kuko kuvuga ngo primitive ngo politique primitive ivyo numva byoroshe cyane muba mumva mushaka kubiryohora ntibiryohetse nakaga twarayo umva twaratewe tuyogwa n'abantu atari beza nago CNDD-FDD ni umva mana yanje ni cyo kurandura bari abantu ngo negotiation ngo bicaye umuyaga bari ntazo kwisaba kuyaga hari jambo president yavuze ngo muvuga ngo ntango ngo abarundi ngo nta nko bafise ngo nta bigwanisha ngo murabazasha ngo murabazi bigwanisha kuko batabifise ibigwanisha avuga nibi umunyagihugu umurundi agira ibigwanisha nyabaki n'umusirikare tubwirana ukuri dufite abasirikare dufite igisota cy'u Burundi cyo ibigwanisha ivyo bigwanisho president avuga biri mu banyagihugu nibihe nibiki dernier amezi nkanga bavuga ngo mashete imipanga yinjiye mu gihugu abantu baraza ngabigira abanyapolitike b'abarundi barasakuza ngo abantu ko batera ubwoba ngo ntabwo ari vyongo ngo biki nibiki RPA radio publique bayita gute radio publique nambe ngo radio publique africaine urumva iravuga amakuru iravuga ati no hariyo ibintu binjije mu gihugu imipanga umujournaliste ariko akora ikiganiro ariko akora ama investigation mu Burundi bahita bamufunga nuwo mugore akavuga Sandra Umuhoza sivyo ivyo bintu rero uno munsi wa president ukavuga ngo muvuga ngo rindira gatumuzo ibiro iyo nivyo ni bimwe twumva tout simplement nuvuga ko babantu bitwa ngo n'abanyepolitike bavuga ngo rikija cyangwa bavuga ati batekereza igihugu cy'u Burundi izo manti urumva guhuburuka gusa gusinziriza abantu hamaka dusanga abantu bako batemagura batazi n'umuntu nturonka nawe wihisha kubera ikwa kugira ngo tekereza ngo byo nako babona ibihuha nyabuna ibi bintu biri très dangereux tubwirana ukuri mu Burundi CNDD-FDD ifise ubwoba c'est vrai ubwoba n'ubu nuko babona ibyo bagiye kura muri Kongo bitashobotse sivyo kandi ndumva ndababwira kugira mutahura ibintu ko bitoroshe nimuhindukiza imvugo mwiyumvire si c'était ke muri Kongo ivyo bagiyemwo byashobotse nimuvuga nimuje kuri kote ngo nivyanze nimuyumvire CNDD-FDD iyo ivyo bagiye muri Kongo gukora byarakunze bakita babita bagafata za Goma za Rucuru zabonagana ubu tuvuga iyindi mvugo ubu rero imvi rero ku byanse ni yindi mvugo mugasase ha toujours la même chose nuvuga ngo azokamara umuntu ari victime nyabuna ahubwo ho kuguma umwanya ngatugirisha twijijisha dukwiye guhamagara abarundi tuvuga ati nyabuna abarundi bene wacu ivyo bintu nimugwe mu mitego ibintu byo guhamagara abantu bakaja mu bintu by'ubwoko ngo umuhutu ngo yigwaneho ukiyumvira uwo mwana uwo muhutu umuvirage abamupeyiza
ikibazo afitaniye afise niki ukakibura mugabo akamwumvisha yuko umwanzi ari umututsi babana. Ivyo ni ibintu byo guhamagana, nivyo tukwiye kuko mindu tuvuga ati umunyamurenge ntacapfa n'umurundi, uwo muhutu ntacapfa n'umututsi, n'abantu bamwe babana. Nimeke kuviza abanyepolitike umugambi uhenuke wihenukane, CNDD-FDD iranduke yirandukane yonyene. Urumva mugireke kwijiza abantu muje kugwana ngo ingwano y'ubwoko. Iyo ngwano y'ubwoko nitwe twege tuteza kuyanka. Abo bantu mwita ngo n'aba influence bayasa aba influence ni intera hamwe tout simplement. Ni kuvuga ngo ibi bintu abarundi bavyanke, abarundi turi bamwe, ariko umuganga wa CNDD-FDD nta na kimwe geze mari igihugu cy'u Burundi atari kuhekura igihugu. Umuhutu n'umututsi mu Burundi bamye ari bamwe. CNDD nireke kwitwaza ubwoko, kuko ivyo bintu n'ugusenya igasenya abarundi, niri kwisenya abatutsi, niri gushaka kurokora abahutu. No, kugira ukora abahutu cyangwa abatutsi ni ugukora ibintu biteza imbere igihugu. Mugabo ntiyamagara abantu kuja kwitana ngo nibyo byo kurondera amahoro, ni ukubesha. Ubu rero niyo mpamvu ndababwira nti nyabuna mureke kuvuga ngo Jeffrey Masinza mvyumva sinawuri ukuntu ibi bintu twe turavuga nko kumenga n'ubwa mbere tuvyumvise cyangwa ngo turatangaye. No, ntimutangara, ahubwo icombabaza ni nko kuba umwana w'umujene wo mu Burundi agiye kwemera ivyo ngo kuvugira president never ngo kubera ngo basangiye ubwoko cyangwa ngo kubera yumvise ngo bikime. C'est pas possible. Twese dukeneye kuvugira president w'igihugu cacu, nene tumuvugiye mu binyoma oya. Ariko dukeneye president wacu atuyobora neza, akaduha ivyo dushaka. Ayo matara, ayo mazi, atampunzi zihari, twaratashe. Nindereka kuvugira igihugu, nta muntu yanka igihugu, twese turagikunda. Ariko iyo bitangwe kuvuga ngo abantu bajyana, uwo muntu yagahuje abantu ariko bahamagara abantu kujyana, ivyo bintu nivyo kwamagana, nivyo kuvugira hejuru tuvyanke. Ntage umuntu aza kube nyabuna twugwiza amasipese uvuga tuti abantu mwamye mubana ntimwinjiye mu vyabaye. Turazi history y'u Burundi, turazi abanyepolitiki baje ku maradiyo, turazi abantu ibintu bavuga ngo ni muhagarare bwuma, abantu ubwo bwuma bagafata imipanga bagatema abantu babana ngo aha niyo mahoro. Baheza kubatema bagahunga za Kongo bakaza kwicwa na za Macinya. Urigomba ukiyumvira ubwo bwenge iyo abantu babukura ntaho wamenya. Nubu uzofata uwo mupanga, uzofata iyo mbugita ngo agiye kwica mu banyi, ntibizamuhira, azobikora mugana wazahunga, azicwa n'ikindi kintu hirya. Ndumva ari amahoro. No, tuvuga tuti ntimubikore, ntagire umuntu ababesha, ntimwinjire mu ivyo bintu, ntagire umuntu ababesha. Ivyo bintu vy'ama audio by'aba imbonerakure biguma bivuga by'imbonerakure bivuga nogba numva bicishana cyane aho. Ivyo bintu mu Burundi ntabwo ari abantu bari responsable y'abayobozi, n'abantu bitwa imbonerakure. Abo nabo bigize yuko aribo bari responsable, ako na numwe yabanomye kubera ibibi bakora. Haragera yaho wumva umenga rabo bakomeye gusumba inzego tuba dufite mu gihugu, ati uyu ni chef de quartier, chef wa Karimbi, mugu imbonerakure igakomera gusumbira mu gihugu cy'amategeko. Abo bantu bavuga amaudio nkayo bagakwiye kubafata bakabahana, bakabashira imbere y'ubutungane kwa gati muko mugomura abantu mwebwe simwe mujeje umutekano. Ariko navyo bakora. Si c'était ça bakabafata, twese tuzohaguruka tuvuga ati turakoreta ikirahuza abantu, abantu bakora amakosa irabahana. Mugabo bikabandanya bareka abantu bakababikamwe ubwoba gutyo. Ejo mu gitondo batangwa kwica abantu, umva umuntu umwe yapfuye, umve ngo umunyamurenge ngo wamusaze mu kinogo, ibintu nk'ibyo. Kubera abantu umwese yumva ari umuyobozi, umwese yumva akora icyo ashoboye, icyo ashatse, ushatse, ushaka kunyaguka munyaga. Icyo umva biteye isoni. Jewe kubwanje hoko tuma twuviza ibi bintu nyabura duhamagara tuvuga ati ntimwemere kuri ivyo bintu byo vuga ngo ntimukore iryo bara. Abantu bajeje umutekano mu Burundi bariho, ni gipolisi n'igisirikare, simbonera kure. Bariya n'abajene n'abarundi nka bene wacu, nyabuna bareka ivyo bintu bavyihorere, babireka ibintu bya politike. Imbonera kure si abanyepolitike, baba barundi babana bakiri bato barote kubaho neza. Ntando kuguma bavuga ngo waje kugwana ngo bapanga akarere, upanga akarere akahe, akarere kiki? Umunyamurenge ari mu Burundi agutwaye iki? Namba icatwaye nimbona kuye gufata umunyamurenge cyangwa kwibutsa inzego ukuntu abanyamurenge bofatwa. No, hari inzego zibijeje ku buryo nico abanyamurenge bo bejo, ni hari inzego zobazwa ati byagenze gute. Nivyo mu Burundi kazo nico dufise, umwese akora akazi kuwundi, umwese ashaka gukora akazi kuwundi.
ugacuza byivanze oya nahejeje mwakoze urakoze cyane mbere yuko dufata undi muntu icyaduhurije aha ni iki mukomere cyane bavukanye basatirizi turi kumwe ku rugamba rw'amahoro mu Burundi jewe ndavuye mu gace rero narimwo kugira ngo ndababwize ukuri hari ibintu biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi abarundi ubwabo b'injyamunyu kandi b'inkoramutima mu gisirikare no mu gipolisi ndetse no mu ntwaro badahagurutse ngo berekane aho bahagaze mu bijanye n'ibibazo biriko birabera mu Burundi na cane cane ikibazo c'umutekano muke uriko urabera ngaho hakurya mu gihugu ca Kongo twagomba tubatangarize yuko igihe tari kera cane ingabo zacu z'u Burundi ziri aho hakurya muri Kongo ntako zitariko zirakora kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano zongere zikingire n'igihugu nagomba ndababwire ubupfu n'ubupfane Goma na Kongo bwagiye kugira bagiye gufata ibintu minenegwe baza kwiyumvira kwifukura bamaze gushikirwa n'akaga ariyo mpamvu ubona ariko hakoreshwa ingufu nyinshi kugira ngo umutekano wongere ugaruke aha rero ndashobora kuvuga nti mu Burundi hari umuntu yigeze gucisha message yanditse ahanye mu magurupe atandukanye mbere iranashikana kure no mu bihugu vyo hanze uwo muntu yerekana neza amakenga afise ku bijanye n'umutekano w'igihugu na cane cane mu gisagara ca Bujumbura bantu mujeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura ba musitanteri bashefu de zone bakuru b'imitumba aribo bashefu do quartier bantu mutwara abanyumba kumi nagomba ndababwire ko nyumba mutiyumvira ko igisagara canyu coba kiri mu minwa y'inkozi z'ikibi uko no kwihenda gukomeye kandi gukomeye ni ukuvuga ko umwana w'umuhima arategura ikintu akagitegura neza aje kugitegura akagihereza umwanya wo kugikorerako ntagikora gihuruduka abarundi muri aha ngaha munsobanurire umwana w'umuhima avuga n'uwuhe mu Burundi mugira abahima umuhima mu Burundi iyo bakubwiye ngo umuhima kuko bavuze ngo umututsi bakiri mu minwa okay dukomeze twumve koze kibi uko no kwihenda gukomeye kandi gukomeye ni ukuvuga ko umwana w'umuhima arategura ikintu akagitegura neza aje kugitegura akagihereza umwanya wo kugikorerako ntagikora gihurunduka ararindira umwanya ndabibutse ko aha mu gisagara ca Bujumbura huzuyemwo abanyamahanga batandukanye na cane cane abakongomani ubwabo baza baje kurondera ubuzima n'abanyamurenge baje bitwa ko ari impunzi nagomba ndababwiza ukuri abantu mufinisha ikintu citwa umunyamurenge umututsi w'umunyamurenge mumenye ko muri ko mufinisha ikara rya kako riri ku muriro ni nko gufata urusasu ukaruterera mu ziko ukaca usanza amagara imbere y'iryo ziko mu bisanzwe ubu uri umwiyahuzi abanyamurenge baramaze gusanzara mu gisagara ca Bujumbura nimugende murabe abariko barahunga baza bagana igisagara ca Bujumbura n'abanyamurenge nyene kandi abo nyene harimwo abanyamahanga baza bavuye za Canada za hehe ukibaza impamvu umukanadiye afise ubwene gihugu bwa Amerika ashobora kuba muri Canada agaca muri Kenya agaca mu Buganda akava mu Buganda kurira indege agaca mu Rwanda akava mu Rwanda akaruhukira i Burundi akamenya ihoteli ashikiramwo akamenya n'iminsi azohamara mbere akanakubwira yuko atakintu ariko arakora ariko aritemberera gusa yirabira ubwiza bw'Uburundi bantu b'Imana bagomba tubabwire ko amakaritiye nka yose mu gisagara ca Bujumbura mukaza muhana ntahanga abanyamurenge bayisanzayemwo ni ibice nka 40% by'abantu b'abanyamurenge bari muri kino gisagara na cane cane mu mahoteli no mu mihana y'abantu ariko uyu nguyu si ikigeragezo kweli mwihangane ubu ngubu nkawe urampamagara
no ndi kuri live ndaguhamagara please uretse gato. Jesus. Munyihanganire. Muri kunyumva? Turakumva wangu, turakwihanganira. Munyihanganire nta kundi none nakora iki? Umuntu arahamagara nicyo kibi cy'abaroko, umuroko aguhamagara atabanje kubaza niba uri available. Twaragowe. Ngo mudukomeze tukumve mwihangane. Amazu menshi bakarapangwa ku buryo shamburete mushobora gusanga ibamo nk'abantu 10 cyangwa 20. Ibyo rero baraza bagafumbatisha amafaranga abajeje intwaro na cyane cyane kuva ku banyumba 10 gushika ku bakuru b'imitumba. Abashefu de zone hanigiye batanabimenya, ariko mugabo iyo babimenye nabo mbega bakora iki? Abajeje igipolisi mu mazone, abajeje igipolisi mu makomine, abajeje igipolisi mu ntara ndetse no mu gisagara. Mbega iyo raporo babayishikiriza umushikiranganje wo kwivuna abansi hamwe n'umushikiranganje w'umutekano w'igihugu w'abene gihugu atagikozwe ubu hari hageze ko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umushikiranganje wo kwivuna abansi bamera nka kurya kw'amahasa ukuru na butoyi badasigana bamba bafatanya amaboko bakamba bariko barabonana cyangwa bakarondera ukundi buryo bahura kugira ngo bashobore kuza barakemura ikibazo cy'umutekano. Umupolisi cyangwa umusirikare ntazoza kurwanya umwasi mu gihe uwo mwasi bahagararana. Mu byo tuzi muri kahise kacu kirazira ko umwasi umuha umwanya ngo akwegere. Umwasi wamumenye umugwaniriza kure y'ahantu usanzwe uherereye. None hari kwakorwa iki kugira ngo tuzibire aba bantu tutazi iyo bariko barazana. Ikindi naco ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano nibufata ingingo ruhasha canke zihutirwa mu bihe bitugoye mu gihe aba bantu bariko barahunga bagana igihugu cacu na kare mubona ko Buvira na Bukavu batari kure cane hafi y'igisagara ca Bujumbura. Ni koko kuba bahunga si kibazo, kuba bahunga umuntu wese arahunga, twese twarahunze. Nibategura amakado de déplacement, nibategura ahantu bashobora kubashikiriza, aho hantu hacungerwe n'abajeje umutekano, abantu bamenye yuko bacungerewe kandi batashobora kwidegemvya. Umuvukanyi wacu aratanze message aratubwira ati yamara nihabeho itangazo canke habeho gufadikanya mu bikorwa. Mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu natume ko abajejwe uburere, atume ko abajejwe amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo bikunde begeranye abantu babo basanzaye bahora mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Ayo makambi basigaye agaragara nta muntu n'umwe ariyo, bose bariko baritemberera. Abo bantu ntituzi ivyo barimo, bamwe baraboneka abandi ntibaboneka. Abo bantu basubizwe mu makambi kugira ngo bikunde uruja n'uruza rushobore guharurwa kandi rushobore kubonekana ingene ruko ragenda. Ariko ivyo byose nta kiriko kirakorwa. Rero twebwe uko tubibona kandi tubikurikiranira hagufi nuko umunsi umwe igisagara ca Bujumbura kizokwikangura kiri mu muriro kitagira gitabara. Aho tubivuze kubera ko tubona uburorero buriko burabera handi mu bindi bisagara aho hiyo hakurya muri Kongo, ukungene bagiye baripanga n'ingene bagiye baratunganya urugamba rwabo rw'intambara. Rero dutererekana igikorwa inzego z'umutekano nimuze mufatane mu nda, icyo gikorwa gikorerwe mu bumwe no mu rukundo kugira ngo dushobore gukingira igihugu cyacu n'abene gihugu n'ivyabo. Ugiye kwitegereza mu bisagara vya Gitega, bisagara vya Ruyigi, bisagara vya Muyinga na Ngozi, ahantu hose usanga umuntu yitwa umunyamurenge ahaja ari umwe inyuma y'indwi imwe usanga bashika 10 cyangwa 15. Abajeje intwara bakarabira hasi bakitekerereza bakanoma bakabona kumengana ibisanzwe. Bagomba tubamenyeshe yuko aba bana b'abantu ayo bariko barakora muri Kongo, nk'uko umuhinga w'umunyamerika yarayabivuze mu vya politike ati nta kuntu wofata Kongo udafashe Burundi. Bategereza gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara yake mu Burundi nariga babona yuko abarundi aribo babangamiye muri ico gihugu ca Kongo, aribo bariko barababuza amahoro kugira bashike ku ntego zabo. Bategereza gukora ibishoboka byose kugira bahungabanye hagati mu gihugu kugira ngo inzego z'umutekano zijuragirike ziburi ico zifata nico zireka. Aho rero turiko turabura Emile Kenze twaritanguye ukunyene babifata mineneko, ariko noneho mwaragiye mubona ivyagiye birakurikirana. N'ubu turiko turakoma induru. Ujeje igipolisi mu ntara ya Bujumbura, ujeje igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, maire de la ville, umushikiranganje wo kwivuna abansi, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu,
nimuhaguruke icyo kintu mugihagurukira umutekano utarahungabana mu maguru masha kuko hazogera igihe nimbonera kure zitaronka icyo zikora kandi zitaronka uko bizigwanira cyangwa zigwana ko abazo kubera ubwinshi bw'abo bantu bazaba bamaze gukontorora ingene abo bantu bariko barakora twebwe nibwo tutabahiga bo baraturaba baratwiga mu gitondo gushika ku mugoroba umuntu wese yogira icyo akoze kugira ngo iyo ishikira abo ijejwe gushikira iyo itanga kugira ngo twumve ko twokoroherwa na cyane cyane mu gucungera amahoro n'umutekano muri bwa bumwe bwacu niharamba Burundi n'abarundi bo bene bwo Imana iturinda kabi n'akabibi kazoza hari ikindi narenzaho mfate space nta kindi narenzaho ni muyu urumva ntacyo reka nanjye ngira akantu mvuga hari ikete yasomye atubwira ko hakozwe urutonde ariko wamajote se urwo rutonde ni urw'abandi ntabwo yadusobanuriye niba ari urutonde rw'amazu yose ari aho ngaho ntabwo niba ari urutonde rw'amazu y'abatutsi nk'uko tubizi so niba uri kunyumva ushobora kudusobanurira aho hantu wiso ijabo uranyumva yego ndakumva biragaragara ko wijiso atakumva okay naboneka basaze kukadusomera kuko njye nagizeho confusion yagize mu rutonde niba urutonde rw'abakomeye nimba urutonde rw'amazu y'abagomba kwicwa ntabwo nabyumvise neza ubwo nabona umwanya ubwaraza kudusobanurira naho ngere nagize akabazo naho ibindi byo birasa naho iyi letre uyu muntu yari ari gusoma bisa naho ari inama yabaye nka komite runaka nangwa se inama y'abantu runaka muri iyo nama bagafata imyanzuro bamara gufata imyanzuro bakayandika uyu nguyu akaza kuyisomera kuri media kugira ngo ubutumwa bugere kuri hose so rero urumva ko nyuma y'ibyo byose biraba ariko haba hari n'abantu bashinzwe monitoring y'abo bantu bari guhungira mu gihugu nangwa se yabo bita abatutsi bari mu gihugu baba monitoring movement zabo zose nk'uko yabivuze so urumva intambwe yose baba bayireba rero kuvuga wenda ngo abantu bahamagare communauté internationale n'ibiki ibyo ngibyo sinzi ko hari icyo bizageza ku bantu gusa abantu bakwiriye kwimobiliza cyane cyane les victimes bakimobiliza bakareba uburyo barwana ku babo bakoresheje wenda ku buryo babagira inama uburyo bakora igihugu ko nk'ubu ngubu Uburundi bufitanye umupaka na Tanzania bashobora no gushaka uburyo wenda bagera za Tanzania abishoboye bakaba bashobora gufata indege kuko ibibuga by'indege birakora waramutse ushoboye nogera ku kibuga cy'indege ukahava ariko mukurikira amakuru cyangwa ntabwo mukurikira amakuru imipaka yamaze gufunga ntabwo ari yose yampaye kurikira amakuru mudufashe mubijabo imipaka ya Tanzania mudufashe ko imipaka ya Tanzania n'u Burundi iri gukora uwonzi tubaye honest n'uriya wa Uvira niwe naherutse bavuze ko wafunzwe nayo ya Tanzania nabangiye kubesha byaterwa kiyetse no turi kuvuga wa Tanzania n'u Burundi yo wowe urakora baza amakuru sinzi okay wenda abantu babizi neza baraza kutubwira ariko ntabwo nanjye ndishobora batubwire ubwo abavandimwe baraza batubwire ndumva ari ibyo ngibyo adviso niba ari adviso mu ijambo twumve okay mwiriwe mwese bite ni byiza ndabashimira cyane ku biganiro byiza muza mukora muza mugira neza ijambo rikurikiraho ngenda ndavuga
mu bice bitatu. Igice cya mbere ni theme washizeho, mu by'ukuri ni impuruza kandi nico gihe tugezemo, ariko ikibazo turahururiza nde, turabwira nde? Nico kibazo kinini gikomeye. Biratangaje kubona ibintu biri gukorwa n'abaperezida muri kino kinyejana turimo, kubona ngo abaperezida nyuma y'ibyo twabonye muri utu turere twacu, buriya jenoside yabaye muri bino bihugu byacu ko ari bitatu. Mu Rwanda niho yatwaye abantu benshi cyane, ariko muri Kongo yarahabaye aho perezida atangaza ngo bice umututsi n'usa nawe wose, kandi niko byagenze. Bahereye ku bari mu byaro kure n'abandi bantu b'abanyamahanga batari abatutsi bafite agasura gasa n'akabo barishwe muri 1998. Iryo ni itangazo ryaciye kuri radiyo nasiyonari y'igihugu. Mu Burundi ibyo bintu byarabaye igihe cyandadaye, byagiye biba mu bihe bitandukanye, ariko reka mvuge igihe cyandadaye. Kandi gitangaje nuko badatoranya ngo uyu nguyu ni umunyamurenge, ni umukongomani, ngo uyu ni umunyarwanda. Iyo habaye umuperezida mubi yica bose adatoranyije. Igihe cyo mu Burundi hari abanyamurenge bigishaga b'abarimu, bari baragiye gushaka akazi, ibintu bisanzwe ibihugu bituranye, ariko kandi bari babazi, bitwaga n'abaturanyi babo, ariko ntibabaye parinye, barabishe babicana n'abarundi b'abatutsi. Muri kano karere kacu umwuka wa jenoside ugize iminsi. Ubu rero barashaka kugera kuri finale aho bashobora kugeza amaboko. Abo twakagombye guhururiza nibo bafite inkota mu maboko yo gukora ayo mabi. Kandi murebye murabona ibiha bikorwa muri Kongo, imipanga imbunde ziri gutangwa mu baturage, nibyo twatwumva mu Burundi, imipanga n'amalisite y'amazu ari kwandikwa. Hateguwe umupango ukomeye, kandi ibimenyetso turi kubona biratwereka neza kuko umugambi uri hafi gushyirwa mu bikorwa. Abo twogatabarije bandi ni Nations Unies, ariko Nations Unies muzi iminsi tugize, reka mvuga hariya muri Kongo, abanyamurenge bayigwa mu maso bagapfa, bakabatwika bahari, nta kimwe bakora, ariko muzi imbaraga bashoramo kwamagana abaza gutabara abari kwicwa. Abo nibo twagombye kuba tuhaye dutanga impuruza kuri bo uyu munsi wa none. Gusa hari mushiki wacu wavuze neza, ndamushimira cyane, abanyagihugu b'abarundi n'abakongomani bashobora kutwumva, bumva runo rurimi turi kuvuga ko twaraturanye, tuzi imvugo zose twese abaturanye. Abanyagihugu bagerageze kwitandukanya na politike ishora abantu mu bwicanyi. Ababikoze mu Rwanda n'uyu munsi wa none ingaruka bafite zarabaremereye ku buryo bananiwe kuzikuramo. Abaturage bagomba kwitandukanya na politike yo kwicana, yo kuvangura amoko. Buriya ahantu bino bintu byatangiriye, muribuka igihe perezida w'u Burundi hari ubu nyine Neva, abasirikare bataraja muri Kongo mu buryo ubwo aribwo bwose, yaratangaje aravuga ngo abanyamurenge ngo nibo bonyine muri Kongo ngo batagira umwami, kandi ngo nibo bantu bonyine ngo bahora bitakisha. Ayo magambo nico gihe perezida wa Kongo yaravuye kubonana nawe bamaze kunoza umugambi. Ikigira kabiri, intambara yabaye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, nabisohora bagakubura bakajya gute bakamenamwa amazi. Hari umuntu wabikozeho. Buriya hari ingabo zagiye mu buryo bwa bilateral, ariko hari n'imbonera kure ziza zigenda rwihishwa zikaja gusanga mayimayi. Muri iyo ntambara yabayeho bafashe umwana w'umurundi afatwa na Twirwaneho, avuga amakuru yose aho bambukiye n'umugambi bafite ko ari uwo gutsemba abanyamurenge.
nukuvuga ngo umugambi w'itsembatsemba watangiye kera bakomeza bawuhisha bari bazi kuko wenda intambara izagira ikitanga ariko noneho kubera ko intambara itagenze uko babyifuza barashaka kubikora noneho mu buryo butihishe. Igihe cya Nkurunziza Peter hari abana bacu b'abanyamurenge benshi bagiye bafatirwa ku maborders bambuka bava muri Kongo bahunga intambara ntibashike iyo bagiye, benshi barishwe turabazi, ni abavandimwe bo mu miryango ya bugufi, imfubyi zabo turazifite, bakaburirwa irengero abana b'abasivile bahunze gusa ngo kubera ko babonye ari batatu, ari abasore batatu bari kumwe, ngo ntabwo bishoboka ngo abasore batatu ngo bahunze bonyine, abo barishwe kandi amaze kwicwa benshi muri ubwo buryo. Rero mukurikiranye hanyuma rero abarundi ubwabo, guverinoma z'u Burundi nizo zakiriye abanyamurenge nk'impunzi kandi ni ibintu bisanzwe mu karere n'ahandi hose, ariko muri no message yavuze ngo abanyamurenge ngo biyita impunzi. Sinzi nimba mwumvishije aho hantu birengagije none se ari amakambi bayubatse bari kubakira abandi, bari kubakira abanyagihugu. Ibi byose nibyo nabwiye ngo ni ibimenyetso bigaragaza neza ihono iri gutoba. N'abantu bagifite imiryango yabo, abandi n'abandi bahaguruka baja mu mahanga, bahagurukiye ara mu Burundi, niho bavuye bahasize ababyeyi, bahasize abavandimwe. None se umuntu aje agashikira muri hoteli, icyo kigombe kuba ari ikibazo. Ibyo rero bitwereke neza kuko bahabagerageza kudiaboliza abantu, guhindura situation iri normal mu buryo budasanzwe kugira ngo babone urwaho rwo kwica abantu. Rero nta kindi twakora, ntawe dufiteho gutabariza usibye turasaba n'abayobozi b'abarundi bari mu nzego zose. Hari mushiki wacu ngira ngo El Shanto wavuze ngo bagende ngo baje ku nzego z'ubuyobozi. Biragoye kuva kuri some ku muperezida w'igihugu ni waho utanga ama message ya hene n'ubwicanyi, karakangurira abantu ngo babe maso, ngo babyuke, ngo bafite intwaro. Niba mara baje kubwira nyumba cyangwa umuntu wo mu butegetsi bwo hasi, ariko ko turatabaza kandi abantu batabaza muvuga mutera hejuru utaka, nta toru watakira arataka, kandi abantu bose ntibazaba babi. Leta y'u Burundi isigeho gukora genocide. Nta abatutsi ntago ari abanzi b'abarundi b'abahutu, abanyamurenge ntago ari abanzi b'abarundi. Basigeho batekereze kabiri, ingoma ya neva izavaho ntizaguma iteka ryose, ariko abantu bazokomeza babanye. Rero njyewe nanasaba n'abandi bantu bose bo mu karere bafite icyo bobasha gukora, bo kumva rino jwi ryacu, bo kumva ino mpuruza, bagira icyo bakora kuko abantu baregerejwe cyane. None se nimba abantu bari intambara yegereje Bukavu, abanyamurenge batakiri welcome mu Burundi ariho hantu honyine, kandi ntibozamukaga ngo barenge imisozi mayimayi zuzuye iriya misozi yose. Mwumvishije message y'umu mayimayi waza uvuga ejo bundi, yaravuze aravuga ngo turabasaba ngo bahunge inzira zigikinguye, ngo uzasigara inyuma ho gatoya. Hari umuntu numvishe wavuze ngo aratabariza abanyamurenge ngo bagume muri Kongo, ngo bareke kugenda. Iyo meeting yakozwe ejo bundi muri public, aravuga ngo uzisigaza inyuma ngo azabamboleho ngo y'ubutaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo abandi bafite uburenganzira bwo guhunga, ariko abatutsi bari mu Kongo uburenganzira bwo guhunga. N'abahunze ntabwo ari impunzi bigize impunzi. Abantu bose bafite icyo bobasha gukora. Iyi ni impuruza batabare, kandi ubwicanyi bugomba guhagarara. Biguze igihe kinini, nta bavukiye gutsembwa no kwicwa kandi bazira ubusa. Murakoze. Urakoze cyane. Who is next?
Felix urahari? ndahari Godfather niba ari ikibazo. Ijambo ni ryawe. Ya urakoze ngira ngo ibyinshi nari nabivuze ni ukugaruka gusa ku mpuruza yawe ikangura abantu nk'uko byavuzwe kutabifata minenengwe nibyo byiza, ariko ikindi ni ugukora ziriya ngamba ngira ngo babishoboye zo kwamagana. Hari ukuntu wenda tutameze neza twese mu ikoranabuhanga, ariko ngira ngo abantu bafashanya kugira ngo ibi bintu abantu bashobore kubishyira ahagaragara bamagane. Nubwo nzi neza ko abo tubwira abenshi bampatse ibihugu tuba twumva dukwiye kuririra, akenshi usanga bari n'inyuma y'igikorwa, kuko nta na rimwe uzumva bamaganye abo bakuru b'ibihugu babiba urwango mu baturage babo. Nta na rimwe uzumva iyo miryango bavuga ko ari mpuzamahanga kandi iharanira uburenganzira bw'abo bantu igira ikivuga, ahubwo iteka usanga iri ku ruhande rw'abo ba negativiste. Wenda icyo ndi bwibutse gusa gatoya ni uko itariki 11 z'ukwezi kwa kane muri 1994 bisa n'ibyo twari twavuze kare, abatutsi bari mu bice bya za Kicukiro, Kacyiru, Remera bagiye kuri eto Kicukiro bazi ko ariho bashobora gukirira. Barabegeranya nk'uko abantu kenshi usanga bashaka ko begerana, nk'ibyo wakomeje uvuga unatangaza audio zabyo. Hanyuma igihe kigeze bafata inzira baragenda bapakira imbwa zabo n'injangwe, basiga abatutsi mu maboko y'abicanyi. Ibi rero ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda. Ntekereza ko abantu bakwiye kubyamagana mu buryo bwose bushoboka, ndetse niba binakwiye abantu bakishyira hamwe bagashyiraho za groupe z'abactiviste bafata umwanya bakagaragaza ko abantu bugarijwe kandi ko byakomeje gukinishwa. Ndumva aricyo naba mvuze muri aka kanya. Urakoze Godfather.